Mwaramutse, hello guys. Ewan, uyu munsi mbazanye inkuru nshasha y'agacafutu. Oh la la, inkuru nshasha. Ya. Sindavyumva, ntushobora kwibaza. Yes. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Boum. Aujourd'hui, ça va faire boum. Ok, c'est parti. Iyo nkuru rero ni iyihe? Ni amakuru mashasha nshuti yanje. Amakuru mashasha mperuka kuronka nayarose nijoro. Ayo makuru n'ubu ndacayatoza kugira ngo menye yuko vyakweri ariyo kabisa, nanje nzohishikire kabisa, kandi namwe ndabatumira muze muhishikire. Ibintu birashushe mu baturage. Abaturage, ibintu birakomeye. Mwaka byaramwe, ibintu birakomeye. Ye baba we, oya. Amakuru mbafitiye ni nyabaki rero. Abaturage bo mu gisagara ca Canada, babiciye biracika. Nyagasani we. Abaturage bakoranye, ni muzi ikintu bagomba gukorera umuntu araho. Ok, on va deviner là. Misi wacu. Misi wacu. Vive les Miss. Ndakubari. Kirisa umwami. Imana yaguhaye. Na uja kukwaka nshuti yacu. Yuguriye nta wugara. Rero vyakomeye. Challenge Jojo challenge. Je sais pas, Jojo Miss challenge. Je sais pas quoi. Miss Jojo. Mwaka byaramwe. Wa mukobwa abaye umusitari ndakubari. Ngo nawuvuka rimwe ngo yuzuri iki? Ngo navuka rimwe yuzura ingobyi. Uyu mukobwa aravyutse rimwe, aravutse rimwe, aravundurutse rimwe, none reba yuzuye ingobyi. Miss Jojo buca yurira indege avant Miss Rwanda 2019. Miss Popularity agiye kurira indege avant Miss Rwanda. Mwabibonye he? Abaturage bakomeje ngo Miss wacu ni Miss Jojo. Mwaka byaramwe. Rero iyo nkuru, abaturage bo mu gisagara ca Canada, hano muri Canada, bagiye gutuma ko Jojo. Ayo na makuru numvise. Sa makuru nakuye ku rubuga, ariko na makuru nitohoreje ndayamenya. Ayo makuru ambwira ko Miss Jojo agiye kuza mu gisagara cya Canada. Kandi imyiteguro igeze kure. N'umuzungu kaza ariko arangoranga. Ok, y a pas de problème. Na makuru source yanje ayizeye kabisa. Miss Jojo agiye gushika ngaha mu gisagara cya Canada. Agiye gushika muri Canada. Rero Abanyarwanda bo ngaha muri Canada bakoranye ndakubariye. Bakoranye, batororokanije amafaranga, batanguye kwandika ku bicapo ngo Miss Jojo, welcome in Canada Miss Jojo. Ibintu vyakomeye. Urabivuga ibintu vyakomeye wakabyara. Reka muzafata ikonje tugende ku kibuga cy'indege gutegera Miss Jojo. Beg usole Miss. Mbega hari mu Miss muri Miss Montreal hari umunyarwanda kaza amaze kuba Miss, je sais pas si ahari umaze kuba Miss. Turamutumiye nawe nyene tugende kwifatikanya, tugende gutegera Miss wacu Jojo. Araje Miss Jojo. Anyways, les Miss, tugende gutegera Miss Jojo. Bye.